banywanyi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu namwe bagenzi inshuti z'ikiganiro doca kubusa ndabaramukije ndabaha nikaze mu kiganiro tugiye kubandanya kuri uno munsi. Ni kiganiro musanzwe mumenyereye mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand. Jewe Paul ndayihereje akaba ari jewe ndakibashikiriza. Nifuza mwivuye ku mutima ko tworangiza twosozera ikiganiro tumaze ko iminsi. Ikiganiro cerekeye ni iki temporale preposition, aho twafashe uburorero bw'amajambo atatu seit, vor na für, uburorero butatu mu majambo arenga 150. Twarabonye yuko ayo majambo bita preposition ari amajambo atandukanye mu kungene bayandika, mu kungene bayasoma, kungene bayavuga, mugara afise aho ahuriye kuri leur message principal, ahakoreshejwe atanga une information sur le temps. Le temps umuntu uyabayemo, le temps ikintu cabayemo, le temps ikintu umuntu arimwo canke ikintu umuntu azobamwo. Donc uko zandikwa kose, uko zisomwa différemment kose, zirafise ico zihuriyeko. Novuga ko ce sont de bons indicateurs sur la dimension temps umuntu yabaye mu kintu canke ikintu cabaye. Twarabonye ko naho ari uko ego zandikwa différemment, zikora aussi différemment. Preposition ego nivyo n'amajambo magufa baho. Umugabo n'amajambo afise une capacité d'influence du milieu ambiant, niko no bivuga. La présence de une ou de l'autre préposition iratuma la forme y'ijambo rikurikira rihinduka, n'ingene rihinduka. Aha duce tubifatanya n'ikintu ca casus. Casus muravyibuka ni nominatif, accusatif, datif na genitif. Mu vy'ukuri il s'agit de variantes au niveau de forme, mais le mot est le même. Selon qu'il est dans un tel ou tel autre contexte, le même mot peut avoir une forme différenciée. Akarorero, ain ishobora kuba ainen, ishobora kuba ainem. Mugabo ni ya yindi le mot au départ, ain. Aine, un article indéfini, genre féminin. Aine, aine, aina. Ain, neutre. Ain, ain, ainem. Ça, ce sont les 4 casus twize: nominatif, accusatif, datif, genitif. Mugabo nivyo iyo yanyuma titurayiga de façon détaillée. Mugabo ngaha rero izi preposition zirafise ubwo bubasha. Sur le plan de la langue ikidagi, 2 facteurs en fait sont déterminants pour ce phénomène de changement de forme. Il s'agit du groupe de mots bita verben
n'iyi i groupe de mots bita préposition. Hariho des verbes spécifiques pour nominatif, pour accusatif, datif ou pour génitif. Même chose. Hariho des prépositions qui, une fois dans un contexte, il change la forme du mot qui suit. Nous rero bigenda avec seit, vor und für, qui sont des prépositions des mots qui renseignent sur le temps, kandi zikora différemment selon le contexte. Reka dutanga uburorero niho kumbure tuvyumva rapidement. Aho duheruka twarabonye le comportement dans son contexte de une de ces trois seit. Reka tuvyibukane rapidement. Excusez-moi. Reka tuvyibukane très rapidement. Yari seit, einer Woche, seit einer Woche, seit einem Monat, seit einem Monat und seit einem Jahr, seit einem Jahr, canke seit 3, 4, Wochen, Monaten, Jahren. Ichi murachibuka ningene ti preposition seit ikora. Seit ngaha, seit einer Woche, itanga une information ku gihe ikintu cabaye kandi kikiriho kandi kizobandanya. Seit rero isitua une situation, une action dans le passé. Igaca rero une action, une situation qui perdure au moment où vous parlez. Seit einer Woche. Ni ukuvuga iki? Depuis une semaine. Kuva indwi. Yes. Kandi n'ejo nzobandanya. Muri ivyo o. Seit einer Woche. Seit einem Monat. Seit einem Jahr. Seit 4, 5, 10 Wochen, Monaten und Jahren. Muravye neza. La forme ya einer, einem, ça c'est la forme qui traduit et illustre la forme ya datif. Datif. Tukamenya yuko muri datif ari feminine di ichihinduka er. Ari der irihinduka ikaba em. Il das irahinduka ikaba. Donc la forme de l'article indéfini qui suit directement die préposition seit iba datif. Mugabo gusa wibuke yuko quand le nomen est féminin ni er.
quand le nombre qui suit est masculin est M, quand c'est neutre ni est M, à pluriel. C'est le mot en question, nombre en question dans sa forme du pluriel. Donc, Zeitingen Nicolas dans son contexte, il est toujours suivi na Zeit plus datif. Voilà comment fonctionne die préposition Zeit. De la même manière fonctionne vor. 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 Mugabo twibukanye vor ikora ryari. Reka tufata akarorero simple. Ka karorero ka mbega wewe duhuriye ngaha mu Budage, duhuriye Frankfurt. Ikibazo uri ngaha kuva ryari? Wie lange sind Sie hier in Deutschland? Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Ngiki ikibazo tugiye kwishura dukoresha for. Canke reka tuvyoroshe. Duhuriye mwibarabara ngahe Bujumbura nkakubaza mbega uri mu biki? Natanguye university. Warahejeje muri secondaire. Ego nico gituma naciye niyandikisha muri university. Voilà la situation. Ikibazo ni wann haben Sie den Abschluss gemacht? Wann haben Sie? Voilà la question. Wann? Encore une fois, wann? Tout comme seit, la question est wann? Wann haben Sie? Wann haben Sie den Schulabschluss gemacht? Aha. Nkeneye kumenya ryari dans le temps passé. Ryari ico kintu cabaye. Igiki cabaye? Wagize test gari, test national. Ich clôtura, ich sanctiona les études secondaires. Wann haben Sie den Schulabschluss gemacht? Nicht gari wahejeje la première ou la troisième poste fondamentale. Nigari, wann haben Sie? Aha rero bankeneye kumenya eine Zeitpunkt en temps réel dans le passé. Vyabaye ja ntangura rero guharura. Reka tuvuge yuko ari tuvuge indwi niho ngiheza. Vor einer Woche. Vor einer Woche. Ari ukwezi. Vor einem Monat. Ari umwaka ni vor einem Jahr. Aha naho ari amezi atatu, indwi zitatu, imyaka itatu, 3, etc. Wochen, Monaten, Jahren. Dans son mode de fonctionnement dans un contexte donné, des prépositions vor vient porter une précision, une certaine clarification sur le temps ikintu cabaye canke ryari wabaye mu bintu. Me ni ikintu cabaye rimwe kitazokwisubiriza. Kanatsinda none warahejeje secondaire, warahejeje kuri Saint-Esprit, warahejeje kuri SOS, warahejeje kuri ekole yini, none uzosubiramwo? Oya, ni ikintu cabaye rimwe rudende kitisubiriza. Aha ukoresha vor.
utanga exactement le temps dans le passé, le temps réel dans uharuye kuva iki kibazo ukironse. Vor einer Woche, vor einem Monat, vor einem Jahr, vor 3, 4, 5, 10 Jahren, Monaten und Wochen, Monaten, Jahren. Donc, au niveau du mode de fonctionnement, la préposition fois renseigne sur le temps, mais le temps d'une situation yabaye cyabaye dans le passé kitazo kwisubiriza. Warahejeje amashure secondaire ntuzoyasubiramo. Tuvuge wararongoye ntuzobisubiramo. Rero ngaha la différence entre seit et vor, c'est pas dans leur mode de fonction. Kuko zose hamwe ni plus. Datif. Ni kimenyamenya eine Woche, einem Monat, qui est en fait la caractéristique de ces casos ndiko ndababwiye. Vor plus datif. Reka turabe ingene l'autre préposition für ikora. Mugabo ntitwibagire itanga même type d'information. Ni ryari ikintu kiba. Mugabo ngaha ça se situe dans l'avenir. Alors que seit ni kintu cyatanguye dans le passé, passé lointain, passé proche. Mugabo dans le passé qui se poursuit, la situation se poursuit et est même prêt à se poursuivre. Fois ni kintu cyabaye dans le passé kitazo kwisubiriza. Kurongora kugenda ugiye mu gihugu kindi ubutazokigaruka ntuzogaruka. Ni kintu cyabaye kitisubiriza. Ryari wagize défense de ta thèse. Ryari thèse bayigira rimwe bakaguha diplome impamyabushobozi ntuzoyisubiramo. Ni kintu rero cyabaye ukavuga ryari. Ni ukuvuga iki? Ni ryari par rapport au moment où uri kuravuga. Datif. Für nayo vous situez la situation ou l'action dans le futur. Akarorero, la même question. Seit wann sind Sie hier in Deutschland? Seit wann? Kuva ryari? Seit einer Woche. Seit einem Monat. Wann sind Sie nach Deutschland geflogen? Wagize urugendo infa mu Budagi ubutazogarukira. Wann sind Sie? Vor. Ubu twisitué un peu dans le futur. Urahejeje ya mashuri secondaire ushaka eine Praktikum. Ikibazo none ukeneye un stage de combien de temps? Toujours le temps. Wie lange? Wie lange? Wie lange? Wie lange machen Sie? Wie lange machen Sie das Praktikum? Praktikum. Praktikum. Wie lange machen Sie das Praktikum? Wie lange machen Sie das Praktikum? Wie lange machen Sie das Praktikum? Wie lange? Ich suche ein Praktikum. Ich suche ein
ein Praktikum für einen Monat, für eine Woche, für ein Jahr. Ngaha rero aho en fait iyi für yitandukanya na seit na vor, tout en étant en fait même facteur de, en fait c'est la même signification le temps. Mais ngaha on situe la situation ou l'action, en l'occurrence courant de la practicum, dans le futur. Ich suche ein Praktikum für einen Monat, für eine Woche, für ein Jahr. Ngira ngo mwabonye atari ngaha gusa hahindutse la forme, ahandi hagumye einen Monat. Mais sinon, eine Woche für ein Jahr, effectivement, les formes originales au niveau de nominatif. Ari amezi abiri ni für 2 Monate. Ari 2 Semaines für 3 Wochen. Ari imyaka für 4 Jahre. Ngaha die Präposition für dans son fonctionnement ikora avec accusatif. Ngubu rero ubutandukanire au niveau du fonctionnement des 3 cas twize. Mugabo de manière générale, retenez que 10 prépositions ubwirizwa kuyiga imwe yose dans son contexte. Kuko zose ntizikora de la même manière. Hariho des prépositions qui sont avec nominatif, izindi avec accusatif, izindi avec datif, izindi avec genitif. Avec tout ce que cela comporte comme changement de forme. Et ce changement se porte sur le mot qui suit directement des prépositions. Seit, vor, chanke für. Ari eine indefinite Artikel mwabonye. Seit einer, seit einem, seit 3, 4, et puis la forme du pluriel. Même chose que vor. Mais en revanche, avec für, ni ich suche ein Praktikum für eine Woche. L'article indéfini garde sa forme d'origine eine. Für einen Monat a. Là, quand même, il y a un changement. Il y a en à la fin de la forme d'origine. Il y a ein, masculin. Hakaba für ein Jahr reste exactement de la même chose. Donc, moyen d'imaginer, für ikora imisiose suivi de casus ya accusatif. Ngubu rero ubudasa rero bw'izi zitatu twabonye. Mugabo nsubiremo. Twafashe uburorero bw'izi zitatu. Aho twerekanye yuko seit na vor ziri imisi yose dans un contexte avec datif, alors que für ni accusatif. Ni uburorero butatu muri bwa ya mirwi y'amajambo atandukanye agizwe na temporal préposition. Ce sont des mots ngufi dans leur forme, mais efficaces, porteurs d'un message portant sur le temps. Seit ni en temps
quelque chose qui a commencé dans le passé, qui se poursuit et qui ne va pas s'arrêter parce que uyikoresheje, mais qui entend se poursuivre. For ni le temps précis, Zeitpunkt, yabaye ikintu cabaye kitisubiza caheze. Für naho, ça se projette dans une action, une situation à venir, notamment kurondera un stage pour un temps donné. Temps temporal. Duhejeje kubona icarico Zeit ni ikintu catanguye gitanga en fait umwanya ikintu cabaye. For ni ryari ikintu cabaye dans le passé. Temporale preposition duhejeje kubona izo zitatu, mugabo ndabibutse ko twamaze kubona izindi zitatu na zone zitwa temporale preposition kuko zisangiye ubwoko bumwe, ziri muri groupe ya preposition kandi ni vecteur d'une dimension temps. Izo nazo ni am, von bis, muravyibuka abo turi kumwe kuva dutanguye. Am ni igihe uri kuratanga umwanya ujanye n'iki, igihe c'umunsi, ama morgen, ama mittag, ama abend, ama wochenende. Canke utanga iki, utanga isaha bien précis, le temps. Uza kuza ryari 8, 12. Mais igihe ari une échelle de temps nayo ni von bis. Kuva tel jour gushika tel autre jour. Von Montag bis Dienstag. Von Montag bis Sonntag. Canke kuvisa von 8 bis 12. Rero uyu munsi iturungutse izindi zitatu, ama von bis nizo twahereye ko. Uyu munsi dushize ko Zeit, for na für, qui sont de la même nature grammaticale, ce sont des prépositions et qui donnent la même information sur le temps, mugabo dont le fonctionnement est différencié selon le contexte. Nuko reka tugeze ngaha mu kiganiro cy'uno munsi, ndabifurize kugira ibihe vyiza naho ubutaha. Imana ibahezagire.